Ndabaramukije bene data nkunda amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndashimiye Imana kubwo uyu mwanya Imana isubiye kunyemerera kugira ngo nze tuganire ku majambo y'Imana. Reka twiyegereze Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushima ndagukengurukiye ko ari wunzanye hano. None rero mwami Yesu ndakwinginze mumfashe ndongore Satani ntaronke akaryo mu izina rya Yesu Kristo. Ushoboze mwami Yesu ungwanire kandi unsindire mu izina rya Yesu. Hezagire mwene data nkurikira Mana yera ico wagombye kumbwira ukimushikirize kandi acakire mu izina rya Yesu. Urakoze kubikora gutyo ndabigushimiye mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Haleluya. Hariho bamwe bazinjira mwijuriyo babona ibyiza babikiwe. Uzobayo je nzobayo, hari inzira z'izahabu zikayangana cane hose, hazobishimwe n'ibirori. Uzobayo je nzobayo. Amen. Yesu nabahezagire. Bene data nshuti y'umusaraba, nzanywe no kongera kubibutsa ibyo urugendo rwacu twatanguye. Umwansi ntaduce mu ryahumye. Mugani w'ikirundi uravuga ngo utambana na mukeba ntakubita urugohe. Rero Imana yasubiye kumpa irindi jambo ngaruka kuvugana namwe. Ijambo ryo kongera kuba maso no kugaba. Imana nishimwe. Hari amajambo amwe ngomba ko tuganira ko hanyuma ndaza kubabwira ico umwami Imana yambwiye. Turabe ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Luka igice c'icenda. Luka igice c'icenda, turahera kuri uriya murongo wa 57. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amajambo uvuga ngo gukurikira Yesu. Bariko baragenda mu nzira, umuntu aramubwira ati ndagukurikira aho uja hose. Yesu aramubwira ati imbwebwe ziri n'imyobo n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari, ariko umwana w'umuntu we ntagiraho arambika umusaya. 59. Maze abarira uwundi muntu ati nkurikira. Nawe ati mwami banza undekure ngende mpambe data. Ariko Yesu aramubwira ati reka abapfuye bahamba abapfuye babo, ariko weho genda wamamaze iby'ubwami bw'Imana. Uwundi muntu aramubarira ati mwami ndagukurikira, ariko banza undekure nje gusezera abo mu rugo iwanje. Ariko Yesu aramwishura ati nta muntu afashe isuka irimishwa n'inka araba inyuma abereye ubwami bw'Imana. Imana nishimwe. N'aya majambo umwami Imana yashize ku mutima ngo tuganire muri kano kanya. Hari irindi jambo imbere yuko mbandanya cane, turisanga mu Bikorinto ba kabiri. Bikorinto ba kabiri gice ni ca 4, ku murongo kuri uyo murongo wa 5 haravuga ngo kuko tutigisha abantu ibyacu, ariko tubigisha ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, natwe
yuko turi abashumba banyu ku bwa Yesu. Imana ishimwe. Aha nagomba gukuramwo aka kajambo nifashishije ijambo Pawulo yabwiye ab'Ikorinto ababwira ngo ntitwigisha abantu ibyacu ngo ariko tubigisha ibya Kristo. Imana nishimwe. Hanyuma aravuga ngo kuko turi abashumba banyu ku bwa Yesu. Mwenedata uri kurankurikira, iri jambo ndaryifashishije kugira ngo ndakubwire ngo nanje ibyo nje kuvuga ntabwo nje kuvuga ibyanje, nje kuvuga ibya Kristo Yesu, kandi ndi umushumba wa Kristo ku bwanyu. Imana nishimwe. Canke ndi umushumba wanyu ku bwa Kristo. Data nashimwe, ndi umushumba wa Kristo ku bwanyu, ndi umushumba wa Kristo ku bwanyu, kandi ndi umushumba wanyu ku bwa Kristo. Uhoraho Imana nahabwe icubahiro. Rero nje kubabwira ikintu Imana yambariye. Ntaraja kure mwumvise amajambo dusomye muri Luka igice c'9, hano kuri iyi mirongo twasomye ngo hari umuntu yamubwiye ati data, ati Yesu ndagukurikira aho uja hose. Uwo ni wamwisabiye ati jewe ndagukurikira aho uja hose. Yesu nawe ati mbe waruzi n'amakuru, none kubiguruka bifise ngo imbwebwe ziri n'imyobo, ngo n'ibiguruka mu kirere bifise ivyari, ngo ariko umwana w'umuntu wewe ntagira harambika umusaya. Murindi jambo avuga ati wewe unkurikira bigenze gute, urabishobora? Uyo amubwiye yuko uwo menga ntibishoboka, ariko ko aciye amusobanurira ingene bigoye. Aca abona uwundi nawe, uwo wundi nawe aca aramubwira ati weho ngwino nkurikire. Ye baba we, uwo nawe aca amubwira ati uzi n'amakuru, data yapfuye kandi sinaze kugukurikira, ariko banza undeke ngende guhamba data. Aca amubwira ijambo ryantangaje, aramubwira ngo reka abapfuye bahamba abapfuye babo, ngo ariko weho ngo genda wamamaze iby'ubwami bw'Imana. Nasuye kwiyumvira amubwiye ngo reka abapfuye bahamba abapfuye babo, kandi yamaze kumwumvisha ati erega uyu ni data. Bisobanurwa ngo ni data yarakubyaye ariko yarapfuye, ariko nubwo yapfuye weho uracari muzima. Ikindi aravuga ati niso yarapfuye, okay, wewe uracari muzima, wewe ntukwiye kugenda guhamba kuko wewe uracafise ubuzima muri wewe. Aca aravuga ati reka rero abapfuye bagende bahamba abapfuye babo. Mana we Mweneda, ndakwinginze wumve icumana iri kwiravuga muri kano kanya. Hari abapfuye bitwa ngo ni data, ariko hariho n'abandi bapfuye bitwa ngo ni abana babo canke n'ababo, ariko nabo barapfuye. Abo rero ngo bareka bari bo bagenda guhamba abapfuye babo. Ako turakagarukako. Aca agenda ku wundi, ngo uwundi aca aramubwira, uwundi muntu aramubwira ati mwami ndagukurikira, ariko banza undeke nje gusezera abo mu rugo iwanje. Aka kantu nako wokumva umenga karumvikana kweri, none wopfa kumukurikira abiwabo batazi iyo wagiye? Yesu ngo aca aramubwira ati ku murongo wa 62 ngo ariko Yesu aramubwira ati nta muntu afashe isuka irimishwa n'inka araba inyuma abereye iby'ubwami bw'Imana. Iki kintu Yesu yavuze, inshuti mwene data, ndagomba usobanukirwe yuko Yesu yashatse kwerekana umuntu ari mu bikorwa, umuntu w'Imana yahamagawe n'Imana ngo afashe isuka.
erega murabe neza ngo ntiyavuze ngo nta muntu afise isuka, yavuze ngo nta muntu afashe isuka. Ni ukuvuga ngo nta muntu ariko arakora, nta muntu ari mu murimo w'Imana aberewe no kuraba inyuma, kuko deja wariyangajije, warinjiye mu gikorwa, waratanguye, urafashe, kandi iyo suka ufashe igenda irarimishwa n'inka. Ni ukuvuga ngo iyo suka ufashe wewe akazi kawe no kuyifata gusa, ntabwo ari wowe uri kurarima, urayifashe gusa. Ya nka niyo iriko irakwega igenda irakora. Rero numva uyifashe iyo suka, Bibiliya ivuze ijambo rikomeye cyane ngo nta muntu afashe isuka iriko irarimishwa n'inka ngo arabe inyuma abereye iby'ubwami bw'Imana. Kuraba inyuma ufashe isuka birakunda, birashoboka, ariko umaze kugira uko kuntu iby'ubwami bw'Imana wasezeye. Ndagomba kubabwira rero iyerekwa rijanye n'ayo majambo mpeje kubabwira, ivy'umwami Imana yanyeretse muri iyi minsi. Muri iyi minsi Imana yanyeretse umuntu yari yambaye impuzu zera. Hanyuma uwo muntu yari yambaye impuzu zera, mbona ateruye umwana. Ateruye uwo mwana, reka nifashishe iki, murabona ko atari umwana ariko ndakifatisha gusa. Ngo aterura nyamwana, yambaye impuzu yera deja, hanyuma aca aterura nyamwana. Ariko wa mwana yari yambaye iranje canke pamperse, bamwe babyita ni pamperse canke iranje. Murazi ko umwana akunda konona, umuvyeyi akazi kiwe abonye yacafuje iranje yiwe aca yimukuramwo akamuhanagura neza, hanyuma akamwambika iyindi. Ariko mbona uwo muntu rero afashe uwo mwana na ya ntuzanye yiwe yari yacafuye hamwe nyene bya deborde, hamwe ubucafu nyene buca bugusigarako. Mbona uwo muntu ateruye uwo mwana nubwo bucafu bw'uwo mwana. Mbona kandi mwibuke ko yambaye impuzu yera. Mbona afashe uwo mwana amuhereje uwundi, uwundi amuteruye. Wa muntu amuhaye aca abona ko wa mwana yamucafuje ku mpuzu yiwe yera, aca amubwira ati naka uwo mwana yagucafuje. Wa mundi aca amuhereza nyina wiwe. Munkurikire neza. Hanyuma wa wundi wa mbere yatangura gutera uwo mwana, amaze kubona yuko uriya yacafuje impuzu yiwe, nawe byamuteye guca ahindukira ariraba, asanga impuzu yiwe yamaze gucafura. Ico yakoze, murazi umuntu wese umaze kubona ko wacafuye yaciye asubira inyuma. Ndavyitegereza ndabiraba, mbona arasubiye inyuma, mbona agiye ahantu hari impuzu nyinshi cane. Nabona ari ahantu hari ibintu vyinshi. Je ndiko ndabibona muri iryo yerekwa, mbona uwo mugore muri izo mpuzu, aho hantu hari impuzu, hari amashakoshi, hari ibirato, hari ibintu by'uburyo bwinshi, kandi umuntu wese yasangamwe ivy'iwiwe. Mbona uwo mugore rero abonyemwo impuzu ziwe. Izo mpuzu ziwe rero yahora yambara kera zitera zisanzwe, aca yafata izo mpuzu ziwe. Yari impuzu zisanzwe kandi nziza. Nabona yari costume nyene, ijipo n'ikoti yayo, hanyuma ijipo n'ishati yayo aca aravyambara. Nkabona uwo mugore rero agenda
ageze mu nzira yiraba asanga ishakoshi yambaye ntibijanye aca agaruka hahandi arondera ahindura ishakoshi nkabona yambaye iyi ahandi akaraba akabona ntibijanye akagenda ageze mu nzira ati oya iki kirato ntikijanye nkabona yongera agaruka agenda hahandi agerageza kurondera icoba kijanye ivyo yukumva nyene yumva ko ashajije. Hanyuma mbona abandi nabonye mwundi mugore yagiye mbona aho hantu nyene ariko arakuramwo hari imvutano nziza cane, mbona yambaye izo mvutano nziza, mbona araberewe cane uwo mugore wundi. Nongera mbona n'uwundi mugabo, uwo mugabo nawe yaraje guhindura ibirato, mbona arahinduye ibirato, hanyuma mbona baragiye. Nagomba mvuga uwo mugore umwe gusa nabonye. Uwo mugore rero ndamukurikirana mbona aragiye. Urumva ko nabo bandi bamwe bahimbuye imvutano, abandi baje guhindura ibirato, urumva nabona ari abantu benshi nyene baje guhindura imyambaro yabo. Hama baca baragenda, sinamenye ngo aho bagenda ngo nihe, ariko narakurikiye mbona uwo wundi naguma ndaba, mbona ashitse ahantu hasa nkaho umenga ni muri tribune, nk'ahandi abantu bicara muri tribune bariko bararaba umupira, canke abantu bicara muri tribune nyene, abantu nyene bicaye ahantu nyene. Rero mbona abo bantu bari bicaye aho hantu bari mu gatengo nka kwa kundi, mbeyemo nabibonye gute, nabibonye nka kwa kundi umuntu hagira habe proclamation nk'abantu b'abanyeshuri bagira babwira amanota, umuntu wese afise ubwoba, mbona bafise ubwoba bwinshi cane, kandi mbona mu maso bafise ubwoba, bajumaraniwe, bameze ukuntu ata muntu n'umwe avugisha uwundi, nyene bari ahantu nyene bumva umenga nyene nabona nkaho umenga barindiriye jugement. Iyo umuntu ari mu ahantu arindiriye avuga ati Imana yanje barancira urubanza ruki, Imana yanje ndagowe, mbega yemwe biragenda gute, nta muntu n'umwe yavugisha uwundi aho hantu. Mbona rero babonye uwo muntu aje ni nkaho bavuze ati nawe buraje ino. Hama mbona uwo muntu rero aciye atinya gushika muri abo bantu, aca asubiza umugongo inyuma, acamera nk'usubira inyuma, kuko biboneka ko yuba yarabonye yuko aho hantu ashikiye atariho. Niho rero nikanguye ndasenga nti Mana nyene ububasha, ibi bintu mbwiye nibiki data wa twese. Ariko nza gusobanukirwa yuko buriya iyo uriko urakora ikintu, hari igihe ukora ikintu ntubibone, ariko uwundi yabikora ukaba wobibona. Nk'uko uwo muntu bwa mbere yari ateruye uwo mwana, kandi uwo mwana yacafuje iyo mpuzu yambaye, ariko ntiyari yabibonye. Ariko aravye uwundi yateruye uyu mwana, acabona bwa bucafu, niho yaciye yiraba. Bene data nshuti z'umusaraba, turi mu gihe bigoye cane. Ubukristo bwa kino gihe buragoye cane. Hari igihe umuntu akabona ibintu hanyuma ntamenye exactement ingene ari buvyifatemo. Uwo mwana yari acafuje impuzu, yari akwiye kugirirwa gute? Yari akwiye kwamburwa iyo mpuzu bakamuhindurira. Ariko ntibari bakwiye kumuhererekana, ari umwana afise ubucafu deja, hanyuma wowe uramufashe aho umuhaye uwundi, aho uwundi umuhaye uwundi, urumva ko aho hose ubahaye nibo bagenda baracafuza imyambaro yabo. Dusubire kuri wa murongo ngo uwufashe isuka irimishwa n'inka akaraba inyuma ntakwiriye ivy'ubwami bw'Imana. Ntakwiriye. Nagomba dusubire aka kantu ngo ntakwiriye, kubera ko adakwiriye yamaze gukora ibidakwiye gukorwa. Co kimwe na babandi bari bafise izo mpuzu zera, bagaterura uwo mwana afise ubucafu. Umaze guterura uwo mwana afise ubucafu, akazi sako kumuterura, ahubwo akazi karako kumuhindurira. Mugabo kuko utashoboye kumuhindurira, waciye umuterura. Abo bose baterura abo bantu bafise ibicafu,
bakabaterura babasigaza ko imicafu kandi wewe wambaye impuzu zera deja kandi izo mpuzu zera niwe uzicafuza biragoye uko nabibonye ntabwo bamesuye ahubwo baciye bagenda guhindura impuzu bambura izo zera baca bagenda kwambara impuzu zabo zisanzwe zindi ni uyo murongo revuga ngo abaravye inyuma bari basanzwe bafashe isuka iremishwa n'inka ngo ntibaba bagikwiriye iby'ubwami bw'Imana. Aba bantu bambaye impundu zera ndabagereranye n'abantu bakirijwe bari mu nzira ija mw'ijuru, abantu bari mu bwami bw'Imana bariko bakorera iby'ubwami. Rero aba bantu bamaze kuba bahindutse nk'abandi bose, guterura uyu mwana ni nk'uko woba wibagiye wowe ko uri umuntu utari ukwiye kubikora ariko ukabikora kubera yuko uwo mwana bariko baramuhererekana nawe ukamwakira ukamuterura. Ya mpuzu yawe ntibigikwiye yuko ushobora kuguma uyambaye isa gutyo. Niho nabonye rero baca bagenda guhindura. Bari bagize neza guhindura kuko automatic muco hindura ntushobora kuguma wambaye iyo mpuzu imeze gutyo. Niho rero baca bagenda bakambara impuzu zisanzwe. Zirahari izindi mpuzu zisanzwe. Erega ushitse aho ushitse mugabo hari haho wahora uri. Kandi hariya wahora uri n'abandi baracariyo, hari benshi baracariyo. Ariko ndiko ndabwira uyu muntu yamaze kwakira Yesu, akaba umukozi w'Imana agakorera Imana, ukaba ufise mpwemu yera. Hariho ibintu udakwiye kwifatanya n'abandi bariko barabikora. Niba abandi bo bikora wewe ntukafatanye nabo, kubera yuko wewe wambaye impunzu yera deja, kandi iyo mpunzu yera wambaye ubwize kuyiproteja. Ufise agakiza wahawe na Yesu, kandi ako gakiza nako ubwiye kugateramira. Nutagateramira Satani arabigutwara. Abantu benshi rero iyi myambaro yera baramaze kuyambura, basigaye bafise za myambaro zabo bahorana. Aha niho ngomba duhagarare cane. Duhagarare cane. Ushobora kuba utamenye igihe umwambaro wawe wawamburiwe, ukaguma wibaza ngo uracambaye wa mwambaro wera. Nje kukubwira ngo subira wirabe, subira urabe ku mpuzu yawe. Uza gusanga imyambaro yawe yaracafuye, uza gusanga imyambaro yawe y'ubwami utakifise. Uza gusanga warahinduriwe umwambaro, uyu munsi wambaye za mpuzu zawe zari zisanzwe. Kandi abariya bambaye uriya mwambaro bose destination yabo ni bariya abantu barindiriye jugement, bariya abantu barindiriye gucibwa urubanza. Nje kukubwira mu nyonga z'Imana, ibi nje kuvuga sivyo nigeneye, ariko nje kukubwira ibyo Umwami Imana yambwiye. Wa muntu we, ndakubwiye ngo pore sana, kubera yuko iby'ubwami bw'Imana warabivuyemo kera, nubwo ucambaye etikete yuko womenga uri muri byo, ariko siko bimeze. Siko bimeze. Ibi bintu Imana yabimbwiye kugira ngo nze kukubwira. Ibi bintu reka ndabivuge kandi ndabisanzuye cyane. Muri iyi minsi hari ibintu bimaze iminsi womenga ni ibintu bisanzwe, aho usanga umuntu w'Imana akaza akadenonsa umukozi w'Imana, akamudenonsa publiquement kandi ntaco atinya, kubera yuko bumenga nta caha bakoze, akoze nk'uko bikwiye gukorwa, kuvuga umusuma, kuvuga umuntu yameze uku n'uku n'uku, kumuvuga, womenga nyene tu as droit yo kubikora. Ariko reka ndakubarire, hariho ico utamenye. Guterura umwana afise ubucafu ntibakwiye kumuterura, ahubwo bakwiye kumuhindurira. Niba byakunaniye gusenga, bikaba byakunaniye kumushikira ngo ugire ico umufashije, kumuterura birakwanduza. Cane cane nimba umuteruye wambaye impunzu zera,
wewe birakugoye kuko ikibanza wari urimwo umaze kugikurwamo. Ikibanza c'abantu b'Imana b'ubwami bw'Imana, impuzu umaze kuzicafuza sinabonye neza yuko abo bantu bazimesha izo mpuzu. Oya, bagiye kuzambura baja kwambara izindi, kandi izo zindi nazo zari nziza, zari bamwe bambaye imvutano nziza cane, abandi bambaye izo zindi zisanzwe bambara, ariko ntiyari umwambaro wera. Umwambaro wera rero, aka gakiza twahawe na Yesu turagateramira. Yesu yavuze ngo nimutaguma muri jewe, ngo umuntu nataguma muri jewe. Hari ijambo Yesu yavuze ngo atabwa nk'uko ishami ritabwa, ngo amashami atabwa bakayaturira agasha. Kuko utagumye muri we, mbese mwene data kuguma muri we wiyumvira ngo ni igihe? Kuguma muri we ni kuguma mu ijambo ryiwe. Ndabizi hari abantu benshi baza gushaka ngo ngo ngaho ngo ntacu uko ndiko ndazana ico Umwami Imana yambwiye, nubona kumbere wewe bitakuraba kumbure biraba uwundi. Ariko nagira nkubwire yuko niba ufashe isuka irimishwa n'inka ukaraba inyuma, ijambo ry'Imana ryavuze ko udakwiriye iby'ubwami. Ni kwa kundi guterura wa mwana afise umucafu, ni nkuko novuga nti kuraba inyuma. Ya mpuzu yawe yanduye ntushobora kuyinjirana, ahubwo uca uhindurirwa umwambaro. Rero abantu benshi barahinduriwe umwambaro, muri ibi bihe barahinduriwe umwambaro, basigaye barahinduriwe umwambaro. Imyambaro bambaye ni imyambaro irindiriye kuja muri jugement, mu gihano, muri ya tribune abandi bose barimwo, aho umuntu wese azobazwa ibyo yakoze. Reka turabe irindi jambo. Iri jambo rindi Yesu yabwiye uyu muntu yamubariye ati nkurikira. Aha kuri 59 Luka 9:59 yavuze ngo maze abarira uwundi ati nkurikira. Nawe ati mwami banza undeke ngende guhamba data. Guhamba data ni ukuvuga ngo iki? Deja hariho umuntu yapfuye. Ndamugereranye n'uyo mwana. Urumva uwo mwana we ntiyapfuye mu by'ukuri, aracariho, yaracafuje imyambaro yiwe gusa. Ariko aha naho batubwiye umuntu yapfuye, yamaze gupfa. Umuntu apfa ryari? Umuntu apfa iyo yamaze kugarariza akava mu Mana neza, akavayo. Hari abantu benshi bamaze kuvayo, Bibiliya ivuga ati barapfuye. Uyo muntu yapfuye naho wovuga ibisa gute, umuntu yapfuye ntabakigaruka ukundi. Umuntu yapfuye uzomubwirwa nuko abwirwa ijambo ry'Imana ku mwanya, canke naho aravyigisha, canke naho arabizi, ariko we nyene mu mutima wiwe yaramaze guca urubanza ati iyi nzira siyo, iyi nzira ntaneka. Murazi neza yuko hariho abantu benshi bakorera Satani ariko bakavuga Yesu kandi batamwizera. Ndashaka bene data tumumenye n'ibanga. Abantu bavuga Yesu kandi mu mitima yabo batamwizera. Mugabo kubera yuko bazi Republique bariko barabwira yemera ivyo, kugira ngo nabo baronke ikibanza muri societe, bagaguma bavugira Yesu kandi batamwizera. Abo Bibiliya bavuga ati barapfuye. Naho bakigendagenda barapfuye. Rero Bibiliya iravuze ati uyu muntu ati ndeka mbanze ngende guhamba data. Data ntatwemerera kuja guhamba bapfuye. Ndiko ndavuga bapfuye spirituel, makubahamba no kuvuga ngo nawe kubongerereza ukabashira mwivu, kubongerereza ukabica kandi barapfuye. Deja barapfuye. Wewe ninde yakubwiye kuja kubahamba? Nabo nuja kubahamba ni babandi uca wambubuye imyambaro yawe, nawe ucuciye kubapfuye muri bo. Kuko iri jambo rivuga ngo reka abapfuye bahambe abapfuye babo. Bariho bene data bo gukora ivyo bintu. Si ngombwa ngo natwe tugende twiyemplike mu bintu bitaturaba. Oya, wowe gikomeye hari ikintu Yesu yavuze ati reka ivyo bintu we ntukabikora, ahubwo wewe genda wamamaze iby'ubwami bw'Imana.
Imana ishimwe. Genda wamamaze iby'ubwami bw'Imana. Iri jambo rizana rigaruka kuri ya yerekwa. Wa mwana bahanahana. Wa mwana yamaze gucafuza imyambaro bakamuhanahana. Uwamufashe wese akamufata akamuhereza uwundi, uwundi akamuhereza uwundi, uwundi akamuhereza uwundi. Uko niko byagiye biranduza imyambaro yabo. Kandi abanduje iyo myambaro bose bahinduriwe iyindi myambaro, basubira kuri ya myambaro ya kera. Kandi ibyo twakoze mu butamenya, murabizi bene data, ni byinshi twari twarakoze mu butamenya. Ariko mu nyuma tudakwakira Yesu turahinduka, ducika abana b'Imana. Ariko uyu munsi Satani ariko arafata benshi mu bari imbere yabasubije hari inyuma. Yabasubijeyo, abasubije mu biki? Mu kwifatanya n'ibintu bitabereye. Wewe wari wabwiwe ati wewe genda wamamaze iby'ubwami bw'Imana, ariko usanga waramaze kuva mu murongo w'abamamaza iby'ubwami bw'Imana, usigaye uri umwe mu bapfuye nabo bahamba abapfuye babo. Reka abapfuye abari bahamba abapfuye babo. Wowe niba ukiri muzima wirinde, ntukagende guhamba abapfuye nawe ukiri muzima. Yesu yaravuze ati eka wewe bandanya ukora iby'ubwami bw'Imana, amamaza iby'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Nkigejeje ngaha nagomba mbwira abantu ni uhindukira ukaraba ugasanga urimwo mu bandujwe umwambaro n'uyo mwana, ugasanga urimwo uca umenya uti umwambaro wambaye uyu munsi ntabwo ari wa wundi wera wari wambaye. Kuki? Kubera yuko utigeze wihana ibyo bintu, ntiwigeze wihana ngo woge mu maraso ya Yesu Kristo. Ntiwigeze uvuga uti Mana ndagowe, ngurambarare, uvuga uti Yesu ndapfuye karabaye. Ntiwigeze. Kubera iki? Kubera utigeze ubona ko ari bibi. Ariko uyu munsi nje kukubwira ngo umwambaro wawe wanduje, warahinduriwe umwambaro. Usigaye wambaye umwambaro nk'abandi bose. Inzamba nivuga ugenda gucibwa urubanza nk'abandi bose. Ariko iri jwi ryanje nuryumva, ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo, ugende wihane. Kandi uhereye uyu munsi ntukongere gufatanya ibikorwa by'umwiza, ntukongere gufatanya kuja guhamba abapfuye kandi nawe ukiri muzima. Abapfuye barapfuye, mugabo bo ntibakubariye kuja kubahamba. Bibiliya yatubwiye ati reka abapfuye abari bo babikora. Nawe shishikara ukora iby'ubwami bw'Imana. Hanyuma mbwire ba bandi bariko barahamba abapfuye babo nabo. Ushobora kuba nawe utaruzi ko nawe wapfuye, mugabo urofete yuko ufise umwete mwinshi cyane wo guhamba abo bantu, wowe wapfuye kubasumba. Garuka kuri Yesu. Garuka kuri Yesu, saba umwami Imana imbabazi, fata umurongo mwiza, kuko niba bariya barapfuye, kumbure bariya kubera bariko barabahamba bahambwa n'abantu benshi, kumbure bazohindukira bavuga bati karabaye, Mana tugirira imbabazi. Bahindukire rwose, bahindukire nompa kugira des sentiments canke homoho y'ibyo bakoze, ariko bahindukire pour guhindukira. Bishoboka ko bariya bashaka kugihindukira, birashoboka. Data aracazura abapfuye gushika uyu munsi. Mbese weho ninda nzokuzura ko ufise isuka yo guhamba abandi, mugabo nawe ata muntu numwe ashaka kukubona ngo guhambe. Umviriza ico umwami Imana yambwiye ngo Yesu yabariye abantu ati genda muhindura abantu abigishwa banje, mubigisha kwitondera ibyo nabageze byose. Yesu ntiyavuze ati tugende twigisha abantu répéter une prière, kubabwira ati subiramwe aya majambo ndiko navuga. Yesu ntiyavuze ati genda ugire romoro y'ibyaha byawe. Oya, Yesu yavuze ati hindukira, suivez moi, nimunkurikire. Erega gukurikira Yesu c'est une vie, n'ubuzima umuntu abamwo bwa buri munsi.
ijambo ry'Imana rivuga ngo twikorere umusaraba uko bukeye tumukurikire. Rero gukurikira Yesu si ibintu byoroshe nk'uko umuntu apfa kubyiyumvira. Ni ukwiyanka. Ni ukwiyanka ukamugwana na kamere kawe, ukamugwana kugira ngo bikunde ugume muri uyu murongo. Erega si byoroshe kandi hari igihe ubona ibintu nawe ukabona uti ibi bintu birakomeye. Mana yanje we, ariko wiyubare. Wiyubare ntuhave ufatanya n'abantu gukora ibintu bitari byo. Kuko ingaruka igaruka kuri wewe, igaruka ku buzima bwawe, igaruka ku myambaro yawe, kandi inzira ni imwe. Muri ya tribune hari abantu bicaye barindiriye umwe wese ariko aririra ubugingo bwiwe atazi urubanza ari bucibwe. Kuko kuja muri ico kibanza n'ahantu barindiriye. Sinobisigura birebire ariko Mpwemu Yera arashishikara gusobanurira. Iyo umuntu rero ashishikara gupropaja canke gusanzaza ububi bw'umuntu, ntaba ariko aragira neza. Hari igihe uba uriko urabivuga kugira ngo bimenyekane, wa muntu kumbure abantu bamukureko umutima, canke afatwe n'ibimaramare, canke agire erega iyo umuntu yapfuye ntaba akiri n'amaramara. D'abord ibyo akora arabizi, hanyuma ibyo akora uko ubishira hejuru, ushobora kuba uba uriko uramugirira publicité satani y'ibyo ariko arakora, ingene ariko aragwisha abantu bakomeye, ingene ata muntu asigaye ari umwizigirwa, ingene asigaye. Uba uriko urakora iki none? Data dutabare. Uko uriko urakora ivyo bintu, uba uriko uramamaza ibikorwa bya satani. Ariko ikirenze ivyo byose, Yesu yavuze ngo nivyo nubireke. Ivyo nubireke, si ibyawe kubikora. Si ibyawe kwamfonsa umuntu, umwamfonsa umushira kwivu ngo nuko yapfuye. Nivyo yarapfuye, abapfuye babo nibo bazoza kumuhamba, si wewe. Mugabo ndiko ndabwira aba bantu bagifise ubugingo muri bo. Ndiko ndaburira aba bantu bafise mu maboko yabo isuka irimishwa n'inka. Ni ukuvuga ngo aba bantu bafise Mpwemu Yera, aba bantu bakiriye Yesu Kristo, abo niko ndabwira. Abapagani sindiko ndabavuga, abanse kwakira Yesu sindiko ndabavuga. Abo onye ivyo bakora byose bari mu gikorwa cabo. Abo ivyo bakora byose bari mu nzira yabo, ni nk'igikere mu mazi mbese. Ubwiye umuntu atukana uti genda umvumire bajya abantu, genda umvume, kuvumana n'ibyiwe nta bindi. Ariko ukabwira umuntu w'Imana ngo genda umvumane, uba umujanye ahantu atari iwe. Nico gituma bene data nshuti z'umusaraba, ijambo ry'Imana ryavuze riti reka guhindukira inyuma kandi ufise isuka irimishwa n'inka. Ni ukuvuga iki? Wewe wariyangaje mu gikorwa c'Imana, wewe wariyangaje nk'umukozi w'Imana, wariyangaje nk'umuntu w'Imana. Rero jya imbere, raba imbere, ivy'inyuma navyo nubireke kuko wowe deja uri okipe. Ijambo ry'Imana kandi riravuga ngo umuntu wese azobazwa n'Imana ivyo yakoze. Kandi ngo ababivye mu mubiri bazimbura ukubora mu mubiri. Ariko ababivye mu buryo bw'impwemu nabo bazokwimbura ubugingo bwo muri mpwemu. Sinzi ko iryo jambo ndarivuze neza. Bisobanurwa ngo ico umuntu abiba cose nico azimbura. Mwene data nshuti z'umusaraba, ndababwira mu izina rya Yesu Kristo, garuka muze tugaruke mu nzira nziza y'Imana. Garuka mu kwihana. Bariya bose wagiye kurunda kwivu barapfuye, nawe tuye complice, nawe uri kumwe nabo. Mwambaro wawe w'ubukristo warabutaye, mwambaro wawe w'agakiza ukugororokera Imana byarakuvuyemwo.
uyu munsi nawe utihanye uzoja mu rubanza nk'abandi bose. Subira wihane, wambara umwambaro wawe, kandi uca ubuteramira, ntuwongere kuwucafuza ukundi. Muribuka umuntu avuze ngo yo ngo mbega ngo urabizi ngo naka ngo yo ngo yakoze ibi n'ibi ngo naka yakoze ibi ngo naka yakoze ibi, ukama uri kurirukanga buri gitondo wirugura avuga ngo naka yakoze ibi naka yakoze ibi naka yakoze ibi. None ko naka yakoze ibyo, qu'est-ce qu'il faut faire? Ubikojeje iki? Wamusengeye, wagize neza, wakoze ibyo ukwiye gukora, wamuhanuye, wagize neza, wakoze ibyo ukwiye gukora. Ariko icyo udakwiye gukora ni ugukura ubwo bucafu bwiwe ukagenda kubusiga ku wundi, kuko ubwo uri kuramutwara n'ubwo bucafu bwiwe nawe uracafuza uriya, wongera ucafuze n'uriya, kandi abo bose baba bamaze gucafura ku bwawe. Yesu rero adutabare, atugirire imbabazi. Bene data nkunda, icyo nico nari nabemereye yuko nzobabwira. Ntihari ikindi kintu Imana yambwiye nzobabarira. Nico rero nari nababwiye. Imana data wa twese igushoboze, nanje nshoboze, idihe guteramira ubugingo bwacu. Nejo ukabona hari ibintu umenye canke ubonye ukabona si byiza, ntukabirungikire uwundi. Nubirungikire uwundi nawe uzoba umuroze, kandi icyo baciza uwo murungikira amajambo yo kumufasha, uwo murungikira amajambo yo kuvuga uti ngwino dusengere iki kintu, aho ubugize neza. Kuko ikintu cyose buriya data ntayobewe kumenya ingene twanduje imyambaro yacu. Data ntabiyobewe, arabizi. Nico gituma iyerekwa ryaje, kugira ngo ntihagire uwiremesha ngo jewe ndera kandi atera. Ahubwo iciza umuntu amenye aho ahagaze, ahari. Aho uhagaze niba ugikora ibyaha bimeze gutya, aho uhagaze naho umwambaro wawe wera warawambuwe, inzamba nivuga nutihana, urarindiriye kuzocirwa urubanza hamwe n'abandi. Abanyabyaha banse kwihana. Ariko niwumva ukihana ukavuga uti Mana ngirira imbabazi, kuko nakoze iby'ubugome, nakoze ibibi, Mana ngirira imbabazi, je active le feu. Narahambye abapfuye kandi ntari nkwiye kubahamba ko nari nkiri muzima, ariko Imana ikubabarire kandi gutabare. Yesu arakugirira imbabazi. Reka dusenga Imana. Bwirukiro Mana yera, ndagushimiye, ndagukengurukiye kuri bene data bumvise iyi nkuru. Urakoze, ubwiye aba bantu babiri ngo Weho, reka gukora ibyo bintu, ahubwo bandanya wamamaze iby'ubwami bw'Imana. Ahandi ubwiye umuntu yakoze ibiri akabikora, agahindukira uti umenye ubwami bw'Imana ntukibukwiriye. Yesu, ndi imbere yawe, ndaciye bugufi kubwa bene data bumvise inkuru, bagaca bugufi mu mitima yabo. Mu izina rya Kristo Yesu Munyanazareti, ndabasabiye imbabazi, ndabasabiye ukwihana gutera guhindukira, atari ukwihana no kurira no kwicuza gusa hanyuma ejo akabisubiramwo. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze ngo kwihana no guhindukira mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kuvyumvise kandi kubidukorera, ni mu izina ryawe ugera Kristo nsenze kandi nshima, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni zaze nini +45 +46 768 00 65 46. Kandi iyi shene turiko ni Chaine Habonayo. Uhoraho Imana aduhana umugisha namwe, amen.